Starboy The Ship. Merci beaucoup. Imbere ko ntangora banzaramutse abantu baje muri Buja Night Comedy. Yes, ndabaramukije. Amazina yanjye ni Starboy The Ship, Mr. Recorder, Mr. Beat, Mr. Kimararungu, Love in Town, Ubeshi, mukozi wo muzu, Mr. Adonke, Mr. King of Ladies, Mr. Shavman, Mr. Dikukazi, Mr. Fashara Fashijwe. Amashimwe cyane amazina yose nayo wawe. Ego. Kubera iki izina Starboy The Ship mbega kuri karanga mu cyangwa se amazina Starboy yahawe n'abavyeyi nayahe? Je nitwa Ndayize Chris Levin, niyo mazina nahawe n'abavyeyi. Yeah. Kubera iki Starboy The Ship? So iyo byakunda ko duhindura amazina, hari amazina batwita tukiri ababebe, ariko iyo dukoze ukamenga twayahindura. Donc Starboy ni kubera ivyo ukora. So Starboy ni baza abantu batahura icyongereza baragitahura. Kiretse ko hari umuntu nabonye yapostinze avuga ngo uwo muhungu ndamuzi ngo yari umuboyi mu Kamenge sinzi. Urabaye mu Polisane. Je nakumenye kubera ayo maso yawe. Amaso yarantera ubwoba cyane gose. Hari ukuntu ndaba nk'umusuma gake gake. Thank you so much ubwambere tugushimiye kuba waje muri Buja Night Comedy. Mbega nyuma yo kumva igiteramo cy'amakiri iminsi yose dimanche aricyo Buja Night Comedy, Starboy yacakiriye gute? Mbega Starboy niki kintu ariko arafasha muri Buja Night Comedy kugira ngo itere imbere? So first nibaza ko for the first time tubonana nakubwiye ati iki ni kintu gikomeye cyane, ni ikintu peut-être ko intambwe ishobora kuba atari nziza cyane, ariko kandi buri muntu wese arafise intango yiwe. Ni uri kurubaka etage ushobora guhera kuyo hejuru mu gihe hasi atana kimwe gihari. So nakubwiye ati kora ejo heza uzohabona, ariko mu gihe washizemo ingufu. Buri kintu cyose kigira intango n'iherezo. So je no batera intege cyane, ndakurikirana ama post iki n'iki, nibaza ko sometime horo nyikora ko atifasha post. Kiretse ko je atamuntu azanga kwera ko yabonye post yanje, umuntu azanga kwera ko ari Imana yamubwiyeza ngaha. Numva umuntu posting avuga ati ngo je ngo nije natunye ngo Buja Night Comedy imera guca, uwo muntu azoba yihenze cyane. Dufise imbuga, turafise aho duposta, turafise abadukurikirana, no posting ukabibona ukareka kuza hano. Bisigura ko aba bose bari hano ni Imana yatumye baza hano. Nubona umuntu yigamba ati ngo jewe ndakaze ngo naratumye ngo Buja Night Comedy geraha, uzomubwira ati tekana. Ni Starboy The Ship jewe namenye nk'umu promoter, ariko kandi nkuko maze kubibona ni vyinshi cyane maze kubona mu Starboy The Ship. Harabunda usanga muri biriya mbega ni ibihe bikorwa Starboy The Ship yobakora kuri iryo zina canke ni ibihe bindi twoba tutazi kuri Starboy The Ship iruhande yuko ari umu influencer? So je namvuga ati ntandukanye n'abandi dukora akazi kamwe. Uko dutandukanye sukundi ndazi ko ari abantu ngaha baba bari ngaha bavuga ati Starboy sindamufana. Nta mpamvu yo kumufana vyihorera. Uzofane ibikorwa nushaka uzobireke kubera ko hari abandi bazobishigikira. Bro no musi wicaye ngaha ndazi ntihabuze umuntu ngahe ko arakuraba nabi. Cyane yumvise amagara ati Starboy ngo ngaha usanga yababaye. So nibaza ko igihe cyawe kizogera naho gashikirirwa kubera ko twese twakora bimwe. So je nibaza ko namenyekanye cyane muri Isaac TV, itende mvuyeyo ndakira YouTube channel yanje, niyo televiziyo ya mbere mu Burundi ifise umuntu umwe ayikorako. Starboy TV. Star TV. Nta mu cameraman ifise, nta mu editor ifise, ni tutere, ni tutravo. So naje kubaka izina cyane kubera ko hari abantu naja gufasha mu Kayanza batishoboye, arabo twubakiye amazu, ariko byari bikigendeka ibitoro bitarabura. Kiretse ko no munsi bitoro byabuze usanga bigoye cyane. So ikintu mutanzi ko jewe muri rusange sinkunda umuntu amenyera, kandi nanjye sinkunda umuntu umenyera, kubera ko impamvu ndavyanka ndafise abagenzi benshi
hari kugira umugenzi wawe ntakumenyera no kugira umugenzi wawe akakumenyera numenyera hari igihe uzongirira nabi cyangwa ninakumenyera akubwira nabi sinzi ko mubitahura ntabwo ari umutima mubi ndoge kumenyera umuntu uri kumwisanzura ukamubwira buri kimwe cyose iryo naryo ni ikosa ntabwo ari ngombwa yuko umuntu umubwira buri kimwe cyose cy'iwawe. Yeah, of course. Starboy the Ship ni kintu ariko arakora kugira ngo yiteze imbere ateze imbere urwaruka rwo mu Burundi kuko ngahari n'urwaruka rwinshi cyane abiteze imbere biciye mu mpano biteze imbere biciye mu bindi bikorwa by'iwabo mbega Starboy asanzwe arongoye Star TV ni kintu ariko arakora kugira ngo first of all ku ruhande rw'iyo yiteze imbere ateze imbere urwaruka rwo mu Burundi mbere ndetse ateze imbere n'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. So icyambere na mbere cyo mu buzima ntihagire umuntu azoguca intege. Nucika intege bizoba bikunaniye cyane. Bro bino bintu twabitanguye tubifata umenga ni ibintu bisanzwe. Twabitanguye umenga kumbure tubigiyemo kubera ko tubikunda. So jendi ngaha mfise urubuga rw'iwanje ariko rujya rubuga kubona uno musi mfise 138,000 kuri YouTube yanje. Ngachangira pido 110 kuri Facebook ngachangira kuri pido 39,000 kuri TikTok. Ntabwo ari jewe ijya n'Imana ibikora. Nubona ndagukoreye ikintu ntuzushimira ati Starboy merci ahubwo uzofate nawe ugende ukorere ivyiza abantu batatu abo bantu batatu uzokorera ivyiza nawe uzobabwira ati genda ukorere ivyiza abantu batatu nta mpamvu yo kunshimira jewe ahubwo shimira rujya ruvuga ati merci beaucoup kubera ko aho ndi n'undi yohaba aho ndi barahabaye n'abandi bazohaba n'ibintu biba bisanzwe lisansiere no kubana neza n'abantu mugakorana neza ariko kandi ntucike intege hari abandi uciye intege ariko no musi narafashe rutemba ikirere ndagenda kwera akazi nkora Natasha ngenda bankarandira buri kimwe cyose maze gutembera East Africa yose nja gukora ibiganiro bisigura ko iyo nza gucika intege ibyo byose navyo nari kugerako ariko kandi ntabwo ari jewe n'Imana ntabwo ari jewe je sinzi kwiyemera ku bantu mukabera amashimana yacu muzamukoze ni Starboy the Ship asanzwe akorera cyane cyane muri industry y'u Burundi akaba numu promoter numu influencer numu MC numu cameraman numu journalist n'ibindi byinshi cyane mbega sindo mu cameraman wavuze yuko office TV kandi numu videographer numu videographer uja behind the camera. Yes ariko simboneka singaragara of course mbega hari intambamyi izicaka ziriya Starboy ahura nazo zaba izube gito iziva ku bube gito bwiwe canke kuba mukurikirana canke mbere ndetse no kugisata iki canke kiriya hari intambamyi canke ingorane Starboy ahura nazo na cyane muri uwo mwuga wiwe ziriho ariko reka tumanze turamutse fondation Muga Patrick yari baje kudushigikira cyane muhampera amashimwe cyane bashamuza mukoze abantu beza cyane so intambanye nizibura kubera ko uri kurakora ikintu gisaba ko ushiramo amafaranga kugira kigeraho wifuza ko kigera turashobora kugira intambanye ugasanga no munsi uraronse abantu bakeneye kubashyigikira ariko mu wide deflation mugasangira goye ugasanga nubwo wowe yafize ukavuga ati yo agatoro je mfisha akavero mu hotel ukavuga ati agatoro ndagakura he iki intambanye nizibura kuko ikintu cyose kiba gikeneyemo amafaranga kiba gikenewe ibindi bintu byiza cyane gusomba kandi nta kazi kabura intambanye kuko n'umwana w'Imana yarahura n'intambanye zitandukanye kuri icyo nyene mbega ni gute ugerageza izo ntambamyi ukazirengana ko tuguma tubona ngo umutera imbere ngo umushininga abansi hariya kagonga uguma wava stage imbere mbega iruhande yuko uri kuragerageza gukuraho izo ntambamyi ngo wanda utera imbere hari imigambi woba ufise wifuza kuzokora na cyane yuko nyene cyubahiro umukuru wacu w'igihugu cyacu cy'u Burundi yavuga ati vision 2040 2060 so umugambi ni wobura kubera ko nukora ikintu utagira target aho uzofugeze nukora ikintu kugira wiryohere abantu benshi dukora no mwuga
hari ababikora kugira ngo bubake izina, of course, hari ababikora kugira biryohere, ariko je ntabwo ndabikora kugira niryohere kubera ko birantunze ndabayeho meze neza cyane. Uno munsi nimba mfite Star TV ndakunda yuko icyo nkora ari cyo cyubaka izina rinini gusumba jewe, kubera ko nimba uno munsi Buja Night Comedy ari we mahinduka, niwubaka izina mahinduka cyane uzobikoza ikosa tikute. Uno munsi ushobora kuri ngaha ukagenda, niwagenda uzogenda utwaye iryo zina ryawe, niwasiga Buja Night Comedy iri hasi urumva ko ari kibazo. Je ndi umuntu nifuza kubikorwa cyangwa Star TV banini kunduta jewe, kubera ko ningenda umuryango ushobora kuja muri Star TV abandi bakaronka ubuzi bikagenda neza, ninagenda nta ntambanye zizoba zihari. Bisigura ko ndi umuntu nkunda kubikorwa bijaca cyane kure kuruta jewe, ariko iyo bishise n'izina rikaja kuravuga ati siko nabiteguye nimba byabaye ngira n'Imana yabishatse. Mwibuka yuko ku muntu yifuza kubaza ikibazo Starboy The Ship turaza kwakira umwe canke babiri bashoboye kubaza ikibazo Mr Starboy The Ship, hama tuze guca tubana n'ibikurikira. Mbere yuko babaza ico kibazo, mbega hari akajambo k'agasunika rogi canke bimwe mu byo baba bateguye kavuga ati sinashoboye kubibazwa, akaniko kanya kibaho kugira ngo ugire icyo ubwiye abaje muri Buja Night Comedy, abari baradukurikirana ku mbuga ngurukanabumenyi mbere n'igihugu cyose muri rusange, kugira ngo duce duha akanya wifuza kubaza ikibazo. So ikintu cya mbere cyo navuga, nimba uri kuranyumviriza ntihagire umuntu azokwigera guca intege cyangwa akubwira ati ivyo urimwo ntuzokwigera ugera aho wifuza kugera. We nta bintu byadanje mfise, ariko ivyo maze kugera ko si bike. Haheruka kuba volleyball World Cup, igikombe c'isi ca volleyball, nije nari njejwe aba artiste bariko baraperforminga hajya hano, wanashima na kontra nayisinye n'umuzungu. Warigeze ubona posting ngo ndakazi iki? Hari mu Faransa cyangwa mu Cyongereza? Ni mu Cyongereza nicyo twakoresheje. Akazi you are men. Aba artiste bose baperforminze hajya buri kimwe cyose nije nari ndakijeje. Bisigura iki rero? Iyo ciki intege ibyo byose nabyo nari kugerako, ariko kandi ndacakora hari ahantu hanini nifuza kugera, kandi soni muzobona Starboy ubundi atandukanye n'uno munsi, kubera ko nguma nkora mfise byinshi nifuza kugerako. So reka ndabibike kubera ko ibibazo ni byinshi ndazi bifuza kubaza, ariko reka twakire merci beaucoup. Karibu cyane cyane mumera amashimwe cyane Mr Nipo Simple, aya ni mu amashi muri kinzigo. Merci beaucoup mumera mikro. Hello. Yeah brother. Ni sawa? I'm good. Nondabe no nako naje nizaniye muhungu. Madame wamuzanye se? Niko navutse. Hano ufise umunwa muremure. Ni munini cyane. None bavuze Starboy. Yeah. Jewe umwana wanje w'imfura mbaje ngo Starboy ni giki? Izina ryiwe warabatijwe cyangwa nturabatizwa? Kirese ko nabatije mu mazi make apanari ya menshi muzi. Ibarwa imitanganyika kabisa. Witwa ngo Nitwa Ndayizeye Chris Dieu. Kazo narifise. Muzimisi mbona ukorera ku binyamakuru bitandukanye. Hariho nabo mwahebye nabo mu kibandanya. Eske uri gukorera ku bakomeye gusa ko wabonye ko no ngahanya muri Buja Night TV Comedy murambabarira, reka ururimi ruranyerera ibigora bigora bakava. None uri kurakora iki ko numva ko ariko hariya kuri Eden Garden Resort ariho wari kuragira uwe musinga utanga amajambo uri kuragira? Eske niki uri kurakora nka Starboy twokwibukira ko muri kazoza apana gusa ngo yaraciye ngo mu nkino zari zanyuranyibutse volleyball naenda kizi nagira numve kuhuba niki uri kurakora kugira n'abandi baba barahinduye ingendo canke barahinyagaye
canke baba bagendana ubumuga mu kindi kirimi bivana n'ukuntu ushaka kubivuga uriko urakora kugira nabo bazisange muri izo nkino. Kiretse ko nahawe akazi nk'umuntu asanzwe amenyereye aba artiste ba hano, turabanye turazinanye turaganira, ndazi uburyo bakora, ni nayo mpamvu nabaronde, ntabwo ari njye nabiteguye, ariko kandi nimwankenera ndahari kubera ko hari ibyo mwigeze gutegura nari ndahari. Ikindi naco ico no bandiko nakora, buri muntu wese arafise ivyo namufashije namushigikiye, ahari nibaza ko ariko aravuga ati Messi Starboy, yani nayo mpamvu nkunze kuvuga ati je ntushimire, shimira Imana yaduhuje kubera ko je ntango mfise zo guhura n'umuntu. I'm sorry, wavuze ati ava yuko bagukenera bakurondera, haba n'abandi badafise ubushobozi bwo kukurondera bakuronde, bo vyogenda gute? So je ndahari ndafise platform ushobora gucako canke nkatanga nimero yanje kubera ko ndafise nimero y'akazi, uzogenera zombona, kandi namwe bwe murafise inkino muri ko murakina, ni mwaduhamagaye ko mutampamagaye none warikomereye abandi bamenyesha makuru bari bahari sha urazi ko ata muntu yitumira mu rubanza muri kino gihe, hari ukuntu bahagarara ku muryango bakaraba ko ufise invitation. Mu mico y'ikirundi twe duhagarariye ku muco, oya ubu vyarahindutse, umuco w'ikirundi nta rubanza ruvura abavumbi. Muri kino gihe abavumvyi baguma hanze, nka wowe Starboy wari kuba umuvumvyi wari kuba umutumira, oya udafise invitation papa baragusubiza inyuma. Uranyishura ikibazo kugira dutange ibindi, abadashoboye gukuronka nabo byogenda gute? Abantu bose barashoboye kundonka kandi ko tuze aba star kugira babandikire mu basubize bigora. I'm no star bro, je nago ndo star man. Wow man. Yeah, I'm no star bro. Yeah. Nakupenda sana. Thank you so much. nuko rero umwanya uguma wiruka, umva ndazi ni benshi bafise ivyo bifuza kubaza, ariko reka tange nimero yiwe. Yariko aravuga ngo ko abasitari bakunda kugara. Starboy nanje narinzi ko ari umuntu agara, ndavye ku mbuga ngurukanabumenyi, nivyo narinzi for sure, ariko sikameze mu buzima busanzwe. Umwandikiye TikTok n'abari ngaha mufise nimero yiwe, ndazi murabizi, umwandikiye arakwishura. Reka rero batange nimero kubaza abamukeneye, bien sûr bashobore kuzomwandikira canke mbere ndetse no ku mbuga ziwe, maze dushe dusozera The Star Stories. So nimero ni 69 730 152 730 150 amajani, reka tuvuge mu kirundi kubera ko turi abarundi. 69 amajani 730 152. Ariko kandi cyo nemeye Buja Nice Comedy. I'm gonna give you the support, full support, kubashigikira. Atacho nsavye kubera ko thank you so much. Mwamashime cyane. Merci beaucoup Mr. Starboy the Ship, tugushimire cyane ko witabiriye. Yeza kunyaka ijambo. Barisanganye. So ngiye kubashigikira uko nshoboye kubera ko nanjye byo mfise si vyanje. Imana ishatse yo binyaka no nyene. Thank you so much for the time. Merci beaucoup kuba witabiriye utumire bwacu. Merci beaucoup kwemera ko dushigikira. Merci beaucoup zigumana natwe uzobukoze cyane. Imana iguhezagire. Mumena amashimwe cyane Mr. Starboy the Ship.